Mbega mana y'ijuru n'isi ivyo vyo n'ibiki nayo mavaride ibintu n'ibizima n'ukuri mimi ivyo mbona n'ibiki mama nta mukunda mutsaga mama reka mwananje reka none umuntu ubonye n'amavaride kari nkabanze kufise urugo rwawe nukuramutsa gute reka biba amaraso mama ndakwinginze nk'umuvyeyi mumbabaze nk'abandi basi kunda unyumvirize je ndarushe basi nyumvirize okay icara ngaho uzumbarire mana y'urukundo mana y'amababazi ndagusabye mana ntibiba ari byo ndiko ndiyumviye nibaza ko wowe ari byo unzaniye mama ndarushe kuri iyi si y'abantu ndarushe ndaremerewe je ibintu byo mu rugo baravyaye ibintu byo mu rugo byananiye mimi ntabarumbari nibiki ngiye mama papa Kerry urabona ataha ijoro saa 5 saa 6 saa 7 mama je ibyo bintu byihanganira sino byihanganira mama je nahisemo kuvayo nahisemo kuvayo ariko wamana uti wahisemo kugira iki nahisemo kuvayo wagiye kuba kuvuga ngo ugiye kugaruka mama ndarushe mama sishura kumva mama umugabo ataha saa 6 z'ijoro abari hehe mbenda kubaza muri abiganirako twarabiganiriye ko akaca mbwira ngo mama ngo bari kuganira ngo n'abandi bagabo ngo bayicaye ngo mu bandi bagenzi ivyo nibiki none yicaye mu bagenzi n'icana none abagenzi je nta office ko nabicaramo none warabonye umugore yirikwe ku marigara none mama ego mama wanje jewe mba natashe kuraba abana mugabo none nawe nsahindwiga mama mbega hinge ndakwibariza akabazo kamwe mbe yashitse nyene umwakira mbashavuye nawe nyene arabibona yuko ntegeza gushavura kubera aba yatashe mu ijoro ukaca umutuka naho no mutuka none ntababibona yuko yashavuje mbe mwananje ndakubaza mama je nukuri je ndindira ndakwibariza jewe indero naguhaye indero yago umbe nkubwire umugabo urinda kumwuba uriko urabyumva mama je ndamwuba nyumviriza umugabo atashe ijoro ego arashobora kuritaha mugabo ukamwakira neza mu bugwa neza uriko urabyumva hanyuma ugafata umwanya ukwiye umwanya ubereye umwanya wateguye udashavuye mukagenda mukicarana mukaganira mugabo ibintu byo kuvuga ngo ugiye uragarutse ibyo ntibishoboka mama ndakubajije ikintu n'iryo joro aba wewe ari hehe mbega iryo joro ko atibaza yuko ati umugore n'abana mbe nk'ubu bogira ikibazo ninde yo dutabara twebwe kubona ibintu by'ubu bisigaye bwo je mama je umviriza ndeka basi nduhuke n'umwaka canke imyaka 2 je sisubirayo n'ukuri ijambo ry'Imana riravuga ngo umugabo ngo adosiga se na nyina bane n'umugore w'akarama bikunze bidakunze naho umviriza birinda gukunda kandi byose urinda kubigiramo uruhara uriko urabyumva uruguteza kububaka kandi reka ndakubwira urya umugabo muhuye ntuba mwakuriye hamwe mama birateye ubwoba abo bagenzi biwe uteza kumenya yuko kubitandukanya nabyo nawe ubifisemo uruhara urinda kubigiramo uruhara kandi umve ngo uhanure nyumviriza ngo uhanure ibanga rimwe kugira ngo uyu mugabo urakenyeye mama ndeka ari muhira nzohaba hanyuma abana wabasigiye abana nani bari kumwe n'umubone se mwaza gutaha se umuvyeyi ndakubaza uyo mugabo mwananiranye abana barashobora kubarera nase wabavyara we ni wabavyara warabavyara nyine niyo byansega mama jigama none ko wabavyaka abagore bubu abana abagore bubu murateye n'isoni ubu urakenyeye ngo uratashutsiza abana ubura kuguma muri abo bana hamufuka musenga usaba Imana iguhindurira umugabo urakinagiye je ngo ngusubiye iwanyu subirayo ubunyene subirayo ugende wubake hanyuma ufuka musenge mama nukuri je ndagusabye je sisubirayo nukuri je ndakwinginze sisubirayo nukuri kw'Imana mbabarira urasubirayo mwana urasubira mbega ndeka ndakubaza mbe hajya twebwe waza ko twubatse ngo uyu munsi tukaba twarababyaye twarabareze gushikaho mugeze mwibaza ko atangorane twaciyemo ubaza ko atangorane naciye muka mwana
ingorane naziciyemo muganda zikenyerera ko ndasenga Imana ndihangana hamira hindura ibintu. Rero nawe ikintu no guhanuraga mwana, genda ufuka musenge, genda uririra Imana, genda uyereka ibyawe, sibyo? Nta mu mugabo nawe atashe mwubahe, niya navuga uhore, uri kuranyumva, banza unyumvirize ibyo ukenera kumubwira, uzufata akanya umubwira uti mushinga ntayo wanje ndifuza ko tuganira kuri ibi nibi. Mugabo utangura umwereke impinduka, atangura abone ko nawe umwubaha. Mugabo niyavuga nawe ukavuga, ntibizokoro. Abagabo bakunda icubahiro kandi Imana yabaremanye icubahiro. Nahawe rero kugarukana umutima wiwe ukamwamira ivyama. Mwana nukuri ntumara amazi mu bandi bavyeyi, ntumara amazi muri iyi quartier ngo bavuge ngo mama mimi byanse, umukobwa wiwe byanse. Mbega ubona jewe no cyahera. Mama ndavyumva yuko bibabaje kandi ndavyumva ko bimara amaje. Mugabo none ivyase mu mutima ushaka ngira vesi mama, ushaka ngo ari mutima. Umugabo ko kugaburira arangaburira kandi aranyambika kandi n'abana ntaco babuze. Mugabo iryo joro ryananiye gutahura mama, je naratwarakivuganye ko kenshi byananiye kumva mama. Jewe ndumva umengo nosara, sinumva ahantu abari, sinumva ahantu bayicaye, cyangwa uri kurafuha. None noreka kumufuhira gute kandi ari umugabo wanje kandi nkunda, noreka kumufuhira gutema. Umviriza rero, umwami Yesu yaravuze ngo ndabahaye amahoro yanje, sibyo? Genda usabe, ubwire umwami Yesu ati ndagusabye umpa amahoro yo mu mutima, umpe n'urukundo rwo gukunda uyu mugabo wanjye. Kuko umuntu ukunda, uri kuranyumva, umuntu ukunda uramurwanira, umuntu ukunda uramusengera, umuntu ukunda uramwihanganira. Kandi urukundo by'ukuri wihanganira n'uyo mugabo ataha bwije. Uri kurabyumva? Uvuga uti urugo rwanjye nteza kururwanya, nteza kuruproteja, nteza kurusengera. Rindira ndakubaze mama, none wewe papa yaratahamuje none abo bari hehe mama? Ashobora kuba erega hariho abantu bakunda kuba mu bandi bantu, cyangwa ugasanga n'umuntu bariko baraganira iby'amabusiness yabo, urumva? Mugabo ivyo byose no kumenya kubyihanganira, hanyuma ikintu cyose kibabaje umutima wawe cyereka Imana. Mukuri je nasenga aho ubona je nasenga. None by'ukuri uramukundaga? Mukuri ndamukunda gose, umugabo wanje ndamukunda kubi. Rero tekana rero wowe ugende mu rugo, ugende uce bugufi mu biganire. None basibanze umpumuriza bari hehe mama? Abari kwaraganira n'abandi. Ega hari abagabo bakunda akabari. Mama nukuri impanuro zawe zari nziza, mugabo nukuri bashaka usengere mve nga hafise uwundi mutima. Kuko mama jewe aha nubone ngo narinze ntabana nkaturugo ngo ni kwera byanyoroheye, byase mu mutima ndagwana navyo ekaye nkafukama nkasenga mana. Mbega ho yabubwira use gutanezera, ariko icyo no kubwira ni kimwe, ni ukuri ibintu bizogenda neza. Bizogenda neza, wowe ugende ube umugore. Murafise icyayi ho nyene mwasigaje cyane. Reka ndaguha akayi, hanyuma unukuru ugende utekana. Uri kurabyumva? Ndazi bizogenda neza. Imana iragukunda, Imana ikunda urugo rwawe, umwasiri wagwanka kuko Satani wewe urugo yarwanije kuva kera. Mama izo saha zose umugabo batarataha mbafukamye ndiko ndasenga ndirira Imana atewe Mana yanjura. Mugabo hageze ko ataha mba numva ibintu biraduga gushika ngaho kamengo no musimbirako. Umvize ndakubwira ni ukuri genda usenge. Genda usenge icambere. Uri kurabyumva? Icambere ugende ubanze wemere uvyakire, sivyo? Uri kurabyumva? Kandi ko ndabyumva. Uvyakire, uvuga uti Mana jewe uri mugabo ni wampaye iyi ngeso ntayo nshaka. Papa arashakora ngaha mama. Rero byari bari babwiye ngo mwashwanye. Oya ari ngaha ako n'abantu bashaka tumire nk'izeye. Ushaka umutumire? Ushaka sandwich. Ushaka sandwich kuri mu murebe. Reka cyo batangariye rero. Ntariye nyene nahengere yagiye ku kazi nane cyane ateka nkagenda. Abana none umubone ntaza kuba kumwananje ntudusubire kuvuga ibyo bintu. None aba bana nutaba hafi ngo ubahe indero bazoyihabwa n'umuyayi. Mama je ndakunda abana banje kandi akunda urugo rwanje. Mugabo
urukunda reka nje gute kugerageza reka nje kugerageza ariko simva ngaho utasengeye kandi ni wasengera ngeza kumva yuko hari cyahindutse mu mutima sishura gutwara umutima ndahamagara mpemu yera kandi mpemu yera yaza kugufasha hama nawe ushire mu mutima no mu bwenge bwawe ngo uru rugo nteza kugubaka uriko urabyumva ifo kugira determination wiyemeze uvuge ngo urugo nteza kugubaka nta muntu numwe ashaka kurunsohoramwo n'ugwawe n'abari wawe n'Imana n'abari wawe n'umuntu erega mama hariho umugore araho tubana umujene mama nyene nkuko kuri wanje wewe bamuhamagara umugabo wiwe urabona umufurega akaja kwandura nabwiye ati wowe uriki nuko nyene ntagira iwabo avuka ruguru ubu rero kubera ofisi wanyu Bujumbura udoce turakinagira nibijyanyuma ndakubona ngavuga ngo Mwahukana genda wubake naje naragubatse ndabavyara ndabasohora uriko urabyumva nawe iyemeze uvuge ngo urugo ndagubaka uriko urabyumva ndarera abana banje umugabo wanje nzomusengera gushika hindutse uriko urabyumva kwari byo ukunda none ni ntaga mwana nje urumva nosengera umugabo wanje nkubona yahindutse yego cyane oya umugenzi wawe uvuze ko amutora mu kanini wowe uramutora mu kanini mwana wumva ariko umuntu akugaburira umuntu akwambika kandi arampa amahoro none ngo byarantuka ariko mwana reka gufyina mwana genda wubaka urugo genda wubaka urugo utekane w'amahoro ndazi neza ko mugabo wanje basi ndagusaba ikintu kimwe mama igihe cyose nzoguhamagara nzosura kumbwira ngo ndi mu bintu mwana ngo ndiko uzocuza basi nzokwitaba n'ukuri kandi ngiye kugufasha gusenga uzocuza mama James yego kandi mfashe no gusenga ngiye kugufasha gusenga kandi ni wumva nakeneye gusenga ukeneye uzoze dufata umwanya twiha umunsi umwe mu ndwi tuje turamusengera ndazi neza ko azohindura reka nshingire cyane z'abana basiga nga reka ndagusengera yego reka renda gusengera hanyuma papa ni yari oya papa yari nene nta hana mubonye no urataha genda urabana genda ndabira abana genda ndabira buzukuru oya mama ndakwinginze usengere kandi ndagusengera mana datarugira byose uri mu ijuru nje imbere yawe mwami nterura uyu mwana wampaye wamumpaye nk'umugisha kandi umuhezagiza urugo mwami Imana untera iteka umukwe n'abuzukuru none ndasenze ngo umwasi ahagurutse kurwanya urugo Mana ndamusambura mu izina rya Yesu Kristo ndahamagaza ubushobozi bwawe mwami Imana kuzura mu mutima w'uyu mwana yuzura urukundo no kwihangana kuva kuri wewe mpemu yera umumurikire mpemu yera umushigikire ndamukuragije ntiwemere ko Satana asambura urugo rwiwe Satani ndakubwiye ngo sohoka mu mutima w'umwana wanje sohoka mu rugo rw'umwana wanje uyu mukwe ndamusengeye Imana ni wewe wamumpaye ndamusabira mwami Imana ubwenge butangwa nawe amenye ko umugabo ari we mutwe w'urugo kandi umutwe w'urugo ni utegerezwa guproteje urugo ndamuhamagaje hari ndamukura mu migozi yose umwasi yamubohesheje ndamukonexe n'umwana wanje mu izina rya Yesu Kristo ubaboheshe wa mugozi w'urukundo rwawe wirukane ikibi cyose n'igisa naco kandi mukunzi mwiza ndasengeye umwana ngo ya mahoro wadusigira reka tembe mu mutima wiwe agenda humuritse agende yuzuye umunezero agende fashe yiyemeje ko atakintu no kibisosubira kumuhungabanya erega Satani umuhaye kanza arinjira ariko ndugaye imiryango yose umwasi yacamwe ngo aze kumubuza amahoro mwami wanje mukunzi wanje ndagushimiye nyaguhoraho kumukomeje kandi kumushigikiye kurugagiye kugubaka neza amahoro n'umunezero wawe bigataha mu rugo rwiwe urakoze kubyumvise kandi kwemeye kubikora mu izina ryawe ryera senze nizeye kubyumvise amen amen none nukuri genda wubake none wumva gute mu mutima reka nje kugerageza ntaho wumva gute umugabo wanje ndamukunda kandi nawe nyine arankunda rero mugabo ikintu kimbabaza nico ico gitoya Imana ndende kigusambuza none uje mugenzi wawe atora mu ikanivo arahuka no kuri mama ni kubera baruguru je none ruguru ntiyoronka handi aba iyo kwipangira niyo giriki cyangwa arabuze inshuti oya ma ahubwo atubwenge nawe gira ubwenge mukuri reka nje kubigerageza Yesu aguhezagira amen none je mjinga basi tumusabira uwo mushofera ngaha reka acha gutaha reka kumagara umushofera gutaha okay Yesu aguhezagira Yes, aguhezagira mwana wanjye agukomeze Amen. Amen. Amen.